Hariko harubakwa ihinguro ry'icayi ku buhinga bwa kijambere ku mutumba Campazi muri komine Muruta y'intara ya Kayanza. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu w'icayi, iryo hinguriro rikaba ryatanguye gutunganya amatuta y'icayi azovamwo imivyaro igera ku miliyoni 3. Ariko vraiment gwize debi nziza ni sawa. Ni kuvuga aho witeguye umwimbu ca kumera neza. Namahoro gantose. Mwumva bigenda neza. Abona ko iterambere ry'abashwayemo. Rikaba kandi ritegekanya no gukorana n'amashirahamwe y'abarimyi b'icayi bo mu mazoni ya Muruta na Nkonge muri iyo komine nyene ya Muruta. Haruhande y'ivyo bikorwa, iryo hinguriro rikaba rifise umurima uteye imbere w'icayi uri ku buringanire bw'ihegitari 3. Umuzo w'iryo hinguriro ukaba wakirwa neza n'abanyagihugu bo muri komine ya Muruta. Twe nuko twavyakire neza cyane, turabikunda, binatuma tugira n'ingufu zo kubaka kugira ngo tumisakore umugambi, kuko n'umugambi uzoteza imbere benshi, uruvyaro rwacu ndetse na twebwe naho muradukuze twese bizoduteza imbere. N'umugambi w'igihugu twarabukunze cyane, n'ukuri yatubwiye ko azoturonsa akazi kuko ari we wese akashoboye, kandi rabitanguye mu buzi bwatawe ukoreka ngaha twarose mu buzi. Ego umwe mukashoboye kubashoboye. Nyene uwo mugambi akaba asanzwe n'imvukira y'intara ya Kayanza, akaba yimvira ico ciyumviro kugira ngo ashobore gupfunyiza urugendo abarimyi b'icayi bo muri ako karere. Kuko nize nimaze igihe bayivuga kuva mu 1998 bayivuga ko bazoyubaka kanka hama ndavuga ati mbo ku kibazo dufise kubera ihingo z'icayi ngaha mu Burundi ari nke, je ndagenda rero ndasaba ati je mu mpajya zine y'Icampazi nkayubakira kuya n'ikibazo cy'amadovize kikahava nacyo naco ndavyimvira nanje kuzana umugambi rero kuva ati ngize Imana bakahava no yubaka. Mu buyobozi bw'intara ya Kayanza aho kuri no wa gatatu bari baramutse bicikira ku kivingo baraba ibikorwa vy'inyubako y'iryo hinguriro aho bigeze, barashima icimviro cyo mu gwizatunga bakanatera n'akamo abo mu makomine 5 agize intara ya Kayanza ashobora kwimbuka mu icayi gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo iryo hinguriro ntirizobura umwimbu rihingura. Rije kubateza imbere. Abenshi ngaha twabonye yuko bafise akazi kandi benshi bazoronka akazi, hazoboneka abakozi benshi bitume bamwe bataronsa akazi, urabamaze amashuri bataronka akazi, urabatabandanije amashuri abo bose bazoronka akazi muri no hinguriro. Mwabonye ko twazanye n'abamesitantere barongoye amakomine 5, komine ya Kayanza, komine ya Matongo, komine ya Gatara, komine ya Muruta na Kabarore. Izo ni komine twabonye ko zishobora kuba mwicaye. Twajiro tubaza kugira ngo bavyibonere bace bagenda ku kivigo yimiriza bene gihugu batera cyane aho umuguzi atunga azobereka amatonga azobereka bahimiriza bene gihugu gutera icayi kugira ngo iri hinguriro rizoronke icayi gikwiye, ntizohave ryubakwa ngo rizabe ribura icayi bashobora guhingura kuko naho nyine kubara gahomba. Rero turateye akamo abene gihugu aho hantu hose ashobora kuba icayi bacijukire, ngira mwabonye yuko afise yashoboye kugira amatuta y'imivyara ngani miliyoni 3. Turagomba kwijya mivyaro yose abene gihugu bayitora ndetse akasubira akagira kayoreza n'iyindi hose aho bishoboka duhatera icayi. Yeko niko kamone hotera abene gihugu b'Abanyakayanza. Ibikorwa byo kubaka iryo hinguriro bikaba bizomara ikiringo kigera ku mezi 12. Endisite Ikordo Kayanza akaba ari hinguriro rigira kabiri haruhande y'igitwa Imenaso Musubire, yose akaba ari mu gwizatunga z'ukizina rya Anisendo Ricimpa.